Imana yacu nihabwa icubahiro. Niri jambo nyene twahawe ry'urufatiro twishimikije ubwizigirwa twambitswe n'Imana, twubahirize umwene gihugu wese. Ndavuga kuri uyu mugabo Nehemiya. Uyu mugabo Nehemiya yari umuyuda yatwawe ari nyagano mu gihugu cy'i Babuloni, yakora ibwami, yakora nk'uhereza ibinyobwa umwami. Murumva ko yari yegeye hafi cyane y'umwami. Uyu mwami w'Uperesi yitwa Aritazeruzi. Nehemiya rero umunsi urizina haza abavuye mu gihugu iwabo, bavuye i Yerusalemu, bamubwira amakuru y'ivyabaye mu gihugu cy'iwabo. Hanyuma baramubwira ukuntu i Yerusalemu hasambutse, amarembo y'i Yerusalemu yahiye. Baramubwira bati abayuda basigayeyo bari mu marushwa menshi cyane, kandi bari n'ibitetegwe byinshi, bari n'ibimaramare kubera bari ku mugaragaro, ntibari bagikingiwe, nta ruzitiro rwari rubakingiye. Burya uruzitiro ni rwiza cyane, hari igihe tuzitira, burya uruzitiro rurafise icyo ruvuga. Uruzitiro rusigura umutekano, sekirite y'umuntu, gukingira urugo, gukingira umuryango. Uruzitiro kandi ku Bisirayeli rwavuga amahoro, uruzitiro rwavuga icyubahiro cyabo, uruzitiro rwaravuga inkomezi zabo. Murabizi Abisirayeli mu kubaka inzitiro mbere barazitira cyane, uruzitiro rurerure cyane kandi wasanga rwagutse gose. Rero igituma bari bafise ibimaramare, ntibari bagikingiwe, ntibari bazitiriwe. Ibiri indani Yerusalemu na cyane cyane imva z'abasekuruza zarahagaragara, ngo nicyo cyari kibateye agahinda n'umubabaro, kubona imva z'abasokuruza bahambwe i Yerusalemu ngo zari ku mugaragaro, abarenganye bose bahita baraba, bari bafise isoni, bari mu bitetegwe. Nuko rero Nehemiya amaze kumva ayo makuru, Bibiliya iravuga ngo acaricara. Ubwa mbere yaricaye, ubugira kabiri ararira cyane, ariko ntivyahereye ku kurira gusa, aca yigira imigabo yo gusenga yisonzesheje. Arasenga. Mu guruko gusenga yavuze ibintu bitatu. Ikintu cya mbere Nehemiya yasenze avuga, yatuye ibyaha by'abiwabo, arihana, asaba imbabazi Imana mu gishingo cy'abayuda bene wabo, arihana ibyaha bakoze kuko bataye Imana bakaza gusenga ibigirwamana. Aravyihana. Ikigira kabiri, Nehemiya yarasenze yibutsa Imana isezerano, aributsa Imana iby'Imana yari yarasezeranye, yari yarabwiye Mose, abibutsa ibyagezwe, asenga yisunze icyagezwe Imana yari yarabwiye Mose. Aravuga ngo wari warabwiye umusabyi wawe Mose yuko abantu bawe nibaguhemukira bakaguta, uravuga ko uzobashwiragiza kure y'igihugu cyabo, ariko urongera uravuga ngo nibirimbura bakakugarukako, uravuga ngo naho baba barirukaniwe kure bagatwagwa mu mahanga ya kure, ngo sinobura kubagarukana mu gihugu cyabo, aho nateguye ko bazoba, igihugu nateguye ko bazobamwo. Ibyo yaravyibukije umwami Nehemiya. Yabanje kwihana, hanyuma yibutsa umwami Imana isezerano, yibutsa umwami Imana ivyagezwe. Aca arasenga rero, arasenga asaba kugirirwa ubuntu n'umwami. Yarasavye umwami yakorera, asaba kugira ikiganza ciza, kuko yari yiteguye muri uko gusenga. Yasenga asaba, none nkora iki? Aha hantu jewe hantahuje ukuntu Nehemiya yakunda igihugu ciwe, yari umupatriyote mwiza cyane, akunda igihugu ciwe. Mbega iyo twumvise amakuru y'igihugu cyacu, iyo twumvise ibyabaye bitameze neza ku gihugu, tuvyifatamwo gute? Uku kuntu Nehemiya yifashe byaragaragaje ko yari umuntu akunda igihugu ciwe cyane.
hari uwundi yumva amakuru mabi yabaye ku gihugu ciwe agatwenga nk'ubu we ko yari yaritwariwe hariya yari kuvuga ngo abiwacu birabasha, abiwacu bakome, ariko yararize yumva arababaye, ibyabaye ku gihugu ciwe biramubabaza. Niho rero yasenga avuga ati Mana, none nokora iki? Nokora iki kuri ibi byabaye ku gihugu canje? Mbega iryo niryo sengesho twama dusenga iyo twumvise ibitagenda neza. We yasenze avuga nokora iki. Nico gituma aha usomye ku murongo mu gice ca mbere ku murongo wa 11 asenga asaba kugira ikiganza ciza ku mwami, kuko yari yiteguye kuza gusaba uruhusha umwami kugira aje kuraba ivyabaye mu gihugu ciwabo, ariko kandi yari yiteguye kugira icyo akoze mu gihugu ciwabo. Kuko usomye muri iki gice ca kabiri, Nehemiya agiye guhereza umwami nk'uko bisanzwe, yagiye akiri muri wa mubabaro. Umwami amuravye asanga Nehemiya atandukanye nuko yahora aza kumuserva ameze, abona ariraburaniwe. Aramubaza ngo ko mbona wiraburaniwe mu maso kandi utagwaye namaki? Nehemiya amwiganira ivyabashikiye iwabo, ibyababaye ko yuko Yerusalemu hasambutse, yuko amarembo y'Yerusalemu yahiye, aramwiganira. Hanyuma umwami acaramubaza, yari umusavyi akunzwe. Igituma Nehemiya yari akunzwe muraza kugitahura. Nehemiya yari umwizigirwa, nico gituma umwami yamukunda. Hanyuma aramubaza ati none nkora iki? Mu yandi majambo ndagufasha iki? Usomye muri Bibiliya, Nehemiya ngo acasenga uhoraho nye n'ijuru, asengera mu mutima ya Mana yasaba kuzogira ikiganza ciza, acarayisaba ati mbega ndongora mvuga iki, bigende gute? Hanyuma amaze gusengera mu mutima acarabwira umwami, aramusaba ati mwami, icambere ndakwinginze uzondekure ngende mu gihugu ciwacu nze kuraba ivyatubayeko. Ikigira kabiri, untabare ivyete bizoncira inzira ndiko ndaja mu gihugu ciwacu, kugira ngo abatwara aho nzoca hose ndaberetse ivyete banyemerere gushika Yerusalemu. Aramubwira ati kigira gatatu, ndakwinginze ubandikire muri ivyo vyete bazompa ibiti vyo gukoresha ngiye kubaka iwacu Yerusalemu. Hanyuma Nehemiya rero ngo agira ikiganza ciza, agira ubutoni imbere y'umwami, ngo amwemerera ivyo yasabye vyose. Abantu babizigirwa mbega wobankira iki? Abantu babizigirwa bo gusaba ukabima. Umuntu w'umwizigirwa yama gukorera mu bwizigirwa. Umuntu ubona akora ataco yonona mbega yo gusaba iki ngo umwime? Nehemiya umwami amuha ivyo yamusabye vyose. Hanyuma Nehemiya aranezerwa, acagira umugambi wo kuja iwabo. Usomye rero muri iki gice ca kabiri nyene, Nehemiya acagenda iwabo, acaja Yerusalemu atwaye vya vyete. Mbere Bibiliya iravuga ngo yajanye n'ingabo, umwami yaramuhaye n'ingabo bajana kugira ngo agende iwabo kandi bamwemerere kurengana vyoroshe. Hanyuma Nehemiya aragenda, ashitse i Yerusalemu hariho abagabo babiri, uwitwa Sanibarati n'uwitwa Tobiya, ngo bumva yuko hari umugabo yaje ababaye i Yerusalemu, ababaye igihugu ciwe, yitwararitse igihugu ciwe, ngo birabababaza. Mwari muzi yuko hari abantu banezerwa ari uko mu Burundi hagize ikibikiba, hagize akantu katagenda neza, ngo birabababaza ko haje umuntu ashobora kubabara i Yerusalemu. Bisigura ngo iyo myaka yose harasambutse, hari harabuze umuntu akunda igihugu w'umwizigirwa ahaguruka kugira ngo yubake igihugu ciwabo. Nehemiya ashitseyo abansi barababara, ngo haraje umuntu ashobora kuhubaka, haraje umuntu ashobora gusanura igihugu. Birabababaza. Turafise abansi banka ku Burundi busanurwa, ariko babaho batabaho Uburundi bwarasanuwe kandi buzobandanya kubakwa, buzoshishikara gutera imbere. Haleluya. Kuko nubwo wumva ngo barababaye, barajingiswe, nicyabujije yuko Nehemiya n'abene gihugu bashobora gusanura Yerusalemu. Nuko rero aragenda, uyu mukozi w'umwizigirwa Nehemiya
yari umunyabwenge. Ngo amaze gushika i Yerusalemu ntiyashitse agara ati jewe rero umwami yandungitse yampaye ingabo murazibona, ntiyigeze agara, ahubwo yarashitse aratuza. Ngo acahengera mwijoro, ahengera mwijoro aza gutata mu gihugu, aza kuraba inkuru bamubwiye vy'ukuri uko imeze. Arara ngo arazunguruka i Yerusalemu ajanye n'abantu bake cyane, ngo ararazunguruka. Nyeniteka umukuru w'inama nkenguzamateka, abantu basinziriye, arahazunguruka aribonera neza uko vyagenze, aribonera neza kugira ngo azomenye uko agira umutwaro nyene. Amaze kubibona neza, burya twumvise inkuru mbi ku gihugu baza neza, baza amakuru neza, vyagenze gute, mbega vyabaye gute, bimeze gute. Mbere arahushika ukahashika kugira ngo uvyirabire neza, hanyuma unabaze neza uko vyagenze kugira ngo bikunde umutwaro, ugira umutwaro nyene ukwiriye. Hanyuma bukeye mu gatondo Nehemiya acakoranya abantu b'i Yerusalemu, arabakoranya ababwira inkuru yiboneye, ivyo yiboneye neza. Arababwira ati mbega burya ntimubona ivyatubayeko, erega vyasa naho umengo barasinziriye, vyasa naho umengo siho bari, vyasa naho umengo nubwo bari bamaramaye babifashe nyene barabirekerana. Nta muntu hagati yabo yari yariyumviriye ati reka ntera intege abandi duhaguruke twubake. Ariko Nehemiya arababwira ati ntimubona ivyatubayeko, ibi bintu biteye ubwoba, ibi bintu biteye agahinda. Nimubona yuko dusigaye turagatwengo muri aba bantu badukikuje. Acarabahagurutsa abanza kubashingira intahe y'ukuntu yavuye hariya ku mwami Aritezaruzi. Numbaza icyo ngomba suko uyu mwami mumumenya kuko siwo, nituri ku ngoma yiwe, turi ku ngoma ya nyene icubahiro Evariste Ndayishimiye. Uyu naho mutomufata izina nta ngorane. Nehemiya ku ngoma y'uyu nyene Aritazeruzi, abakatolika numvise bamuvuga ukundi. Kuri iyi ngoma nyene abanza kubashingira intahe ukuntu kugira ngo bategwe intege. Burya hari ivy'Imana ushobora kuja kurongora ahantu Imana yarakubwiye, nagiye gusanga ivyo ari byo bitera intege abagukikuje, ukaba ufise icyo Imana yari yaravuze. Burya hari igihe ukoranije abantu urakwiye kubashingira intahe, ukababwira ngo ivyo Imana yakuvuze ko ukuntu Imana nyene yakubwiye kugira ngo ugere muri ico kibanza ugezemo. Kuko hari igihe Imana iba yaravuze ikintu kandi burya nta n'indongozi iraho iri uno munsi atari Imana yavyemeye. Burya nuko Imana yavyemeye, nubwo mwatowe n'abene gihugu, Imana nuko yari yashize ko igikumu iravuga ngo ndavyemeye. Arabashingira intahe, arababwira ukuntu yagize ikiganza ciza imbere y'umwami, akamwemerera akaza, akamuha ingabo, akamuha ibikoresho, akamuha ivyete bimwemerera. Arabashingira intahe uko vyagenze, arabatera intege. Hanyuma arababwira ati nimuze rero twubake, dushire ko twubake igihugu cacu, tugwanire ubwoko bwacu, twubake tugwanire ubwoko bwacu. Hanyuma baravyumva, baca barahaguruka, bategwa intege, batangura kubaka. Batanguye kubaka, babansi aribo Basanibarati na Batobiya, aba bari mu gihe cya Nehemiya. Natwe turafise abitwa ukundi, novuga ngo turafise Abasanibarati n'Abatobiya. Ndibuka igihugu nyene naho cyari cyarasambutse, umugambwe uri ku butegetsi baje bagarutse mu gihugu. Ndibuka ukuntu twari haragatwengo ngo mweho ntimuje. Jewe hariho uwayibinyibwiriye amaso mu yandi ngo mweho ntimuje, ngo ntimuje, ngo reka turorere ivyanyu, ngo reka turorere ico muzovamwo. Ngo muze mwubake bwiza ndabe, ngo ubona ko wahora uhaba, ngo kanatsinda nimwe mwahasambuye, ngo muze muhubake ndabe. Azogenda araba uyu munsi, simbona hariho ama etaje. Rego uyu munsi hariho ama etaje, nuko yapfuye ubu yaramaze gupfa. Kandi abavuga nabi rega hari igihe Imana ikibihutisha.
hanyuma Basanibalati na Tobiya barahaguruka barabaca intege mu buryo bwose, barababwira tutwo duhome muriko murubaka n'imbwebwe yoducako yodutembagaza, imbwebwe akabwebwe n'ubuntu buto buto butafise n'umubiri, ngo n'imbwebwe yogacako ngo yogatembagaza, ari ukubaca intege gusa. Barababurabuza baguma bagaba ibitero, baja kugira inama abandi kugira bagaba ibitero babatere, ariko Nehemiya umwizigirwa w'Imana, Imana ikagenda imuha ivyiyumviro, agatera intege abene gihugu bariko barubaka, akababwira ati rero twubake tugavye. Umuntu wese acara bapanga ati rero umuntu wese azokubaka afise ikigwanishwa mu kuboko kumwe, ukundi kubake. Abaja kuvoma amazi yo kubaka, mugende muvome mwikoreye ikivomesho ariko mufise n'ikigwanishwa, abandi bakaja ahantu gutega kugira ngo barabe aboza kubatera. Arapanga bene gihugu mu rutonde rwiza kugira ngo babandanye bakore naho abansi bakaka. Erega abansi bakaka nikitubuza gukora, erega abansi naho bogwira tubandanye dukore. Erega burya Imana iguhamagaye kubaka, kandi niwabura umupatriote wo mu mutima, umuntu akunda igihugu, nagenda kubwire ngo ibikugwanya ntibizobura. Kandi niwaba n'umwizigirwa agomba kubaka igihugu, agomba ko igihugu gitera imbere, abansi bazohaguruka vyanka vyakunda, kuko hariho abadashaka ko igihugu gitera imbere, hariho abadashaka ko igihugu cubakwa, hariho abatabishaka kumbure bavyungukiramwo mu buryo bumwe canke ubundi. Abo rero niwahaguruka uzanye inama nziza bazozigwanya. Abo niwahaguruka ukegeranya abanyagihugu ubabwira uko bakwiye kugenza kugira bubake igihugu, ubagira inama kugira bubake bagavye basenga. Hari ahantu Nehemiya yababwiye ngo, yanditse aravuga ngo mwijoro barara bateramye, ku murango bagakora. Mwibaza ko baterama bariko baratwenga? Baterama bariko barasenga, baterama basenga Imana. Mwijoro barasenga, hanyuma ku murango bagakora. Ibi vyanyibukije umwami Yesu. Umwami Yesu murazi ko ari we citegererezo cacu, nawe nyene mu kubaho kwiwe yarafise abamugwanya. Burya yarafise abagwanizi benshi batagomba yuko Abisirayeli cyangwa ubwoko bw'Imana bumenya Imana, buhindukirira Imana. Abo rero baragwanya ibikorwa Yesu akora. Abo rero bari mu Bafarisayo n'Abasadukayo, abari bitwa ko bazi Imana, nibo bagwanije umwami Yesu. Ariko Yesu rero kubera yarazi ngo saha amenyo, birasaba komba amaso, birasaba ko nsenga nkongera ngakora. Mwijoro nawe nyene ntiyaryama, ngo yaja ku musozi gusenga, bwaca mu gatondo akazindukira mu rusengero kwigisha abantu bakumva ibyo avuga. Aho yarara imbere y'Imana, yabari karasenga abwira Imana, atanga raporo ku Mana y'ibiriko biraba, uko biriko biragenda, uko ijambo ry'Imana ririko rirakigwa, hanyuma kongera akayibaza uko bizogenda bukeye. Hanyuma bukeye Imana ikamubwira haja, akaba ari hatumbera. Byanyigishije rero kuntu Nehemiya yari kigereranyo c'umwami Yesu. Ku murango barakora ariko bwira bagaterama, navyo kuvuga ngo ndarusha, navyo kuvuga bakoresha ingufu zabo ku murango no mwijoro. Twebwe no kuryama umukondora zosi gusa, tukaryama abantu ugasanga bavyuka saa 2, ugasanga bavyuka saa 3. Mbega umuntu avyutse eka n'uvyutse saa 1, burya uvuvyutse saa 1 nawe nyene burya inyoni ziba zamaze kumutwenga. Urazi kubibijuju ku burya inyoni zidutanga, ari twebwe Imana yaremanye ubwenge, ugasanga nituzi kuzinduka. Burya igikorwa ni cyakare, turakwiye kuvyuka kare. Abantu bakunda igihugu dukwiye kuvyuka kare, hanyuma tugakora, tugasenga, hanyuma tukaja ku mirimo hakiri kare. Imana ishimwe cyane. Nehemiya arabandanya arubaka, abandanya gutera intege abene gihugu, abandanya kubashigikira. Kandi nawe nyene murumva ko yari umurongozi. Nehemiya yakora hagati muri bo, yanabivuze muri aya majambo twasomye kuri uyu murongo wa 16. Ariko nagize umwete wo gukora, nubaka urwo ruhome, nta tongo na rimwe twaguze, kandi n'abantu banje bose bama bakoranira kuri ico gikorwa. Nehemiya ntiyigize umushefu wo kuguma mu biro azaragenda arungika amategeko, oyaye. Nehemiya
yabanye n'abanyagihugu mu kubaka Yerusalemu, baragumanye. Burya umurongozi mwiza abana nabo n'abamushizeho, abana n'abakorera. Erega na Yesu yabana n'abakorera, yagendana n'intumwa, yaguma mu bene gihugu bagasangira, akagwiza imikate bagasangira, bakicara bakaganira, yaguma muri bo. Umurongozi mwiza rero aguma mu bari karakorera, kanatsinda niba bari karakorera. Nehemiya barakorana mu kubaka. Niyajya kuryama ngo aze guhengera, aze kuraba uko bimeze, oya, yaguma muri bo, bakubaka nawe akajamwo, aguma batera intege, aguma abashigikira, aguma babwira uko bakwiye kubigenza. Mu bantu baguma hafi harimo n'abavuza inzamba. Abavuza inzamba nabo nyene baguma hafi mu ntumbero yo kugira ngo babonye igiteye, kuko burya inzamba iyivuze yarasigura yuko intambara iteye, abantu kugira ngo bahaguruke n'ibiguhanishwa baje ku rugamba, baje kugwanya umwansi. N'ab'inzamba rero baguma hafi. Nehemiya aguma mu bene gihugu yubaka. Aha rero twasomye muri iki gice cya 5, usomye muri ibi bice by'inyuma bya 4 hose havuga ukuntu babansi babandanije kugwanya igikorwa kugira ngo ntigitere imbere, ariko barashishikara, barubaka, baruzuza uruzitiro. Usomye rero muri kino gice cya 5 haravuga Nehemiya ukuntu yatabaye abazigirijwe. Usomye kuva ku murongo wa mbere, hariho rero abantu nubwo bariko barubaka uruzitiro, bamaze kurusoza babonye ruriko rurahera, abantu, Nehemiya afise akanya ko kumviriza abantu, ngo yasanze abantu bariko baridodomba. Bene gihugu benshi ngo bariko baridodomba, bidodomba ko babuze ibyo kurya, bidodomba ko bashonje, bidodomba bamubwira ukuntu banyazwe imirima y'imizabibu, ukuntu banyazwe amatongo yabo, ukuntu abana babo bagizwe inyagana, abahungu n'abakobwa. Ibyo vyavuye kuki? Vyavuye ngo hari abatunzi, usomye mu bindi bitabo, aba bagabo b'abatunzi, aba bantu batumye aba bantu bakena, aba bantu babanyaze, ngo bari abagabo b'abatunzi batahukanye na Zerubabere mu gutahuka kwa mbere, kuko bava i Babuloni batashe mu mico 3. Aba mbere batahukanye na Zerubabere, aba kabiri batahukana na Ezira, aba gatatu batahukana na Nehemiya. Rero aba bagabo b'abatunzi ngo bavuye i Babuloni baratungiyeyo ubutunzi uko baburonse sindabizi, ariko ngo bari baratunze, basubira i Yerusalemu batunze, arabatunzi baca barushiriza rero kugirira nabi abenegihugu kubera bari bashonje, kubwo bari barasamburiwe ko nta kintu na kimwe bari bafise, baca noneho barasongera isibe. Aba batunzi ngo bagaca bafata kugira ngo bahe utwo kurya aba bantu bakenye, ngo bakabanza kubaka bagwatirize imirima y'imizabibu, ahandi bakagwatiriza amatongo, ahandi bakagwatiriza abahungu babo n'abakobwa babo, kugira ngo bashobore kuronka utwo kurya barya. Nta kigongwe gushigaho abene gihugu basonza. Kandi aba bagabo muravyumva bari basanzwe ari abatunzi, baramara ko amatongo abene gihugu, babamara ko ivyabo byose, baravyigarurira babigira ivyabo, kugira ngo baze barabaha intica ntikize barya utwo barya. Hanyuma aba bantu baridodomba ko bahwereye n'inzara, bamerewe nabi. Usomye aha muri Bibiliya, Nehemiya haravuga ngo avyumvise 5 umurongo wa 6, numvise ayo majambo n'amaganya yabo nca ndashavura rwose. Uyu ari Nehemiya, maze kuvyiyumvirako nca ndakankamira abakuru n'abaganza, ndababwira nti, mbega bene wanyu ko mubaka inyungu kungurane? Ndaheza ndahamagara ikoraniro rinini ngo ndababuranye. Haleluya.
Nehemiya amaze kuvyumva, uyu mwizigirwa abizigirwa, Nehemiya amaze kuvyumva arababara cyane. Yumvise ukuntu aba bantu bagiriye n'ababene gihugu, arababara cyane gose. Amaze kubabara arashavura. Ariko rero Nehemiya ntiyaciye aja guhambarira abantu n'ishavu. Aka kantu kanyoheye kananyigishije jewe. Nehemiya ngo amaze kuvyiyumvirako acara abanza aricara gatoya, aravyiyumvirako. Haje ishavu naravuze rikoresha amabi menshi. Ishavu ritumuvuga ibyo utari kuvuga. Wumvise amakuru akakubabaza, banza wicare gatoya utuza. Ahandi ho aburongoye wobamara, aburongoye wosanga wabishe. Ishavu yarafise ryari gutuma bamara, ariko acarabanza aricara ngo aravyiyumvirako. Mbega wibaza mu kuvyiyumvirako yari kakoreka, yavyiyumviriye ko yibaza ati mbega nkora iki, ndabigenze gute, aba bantu ndababwire gute? Kubera uyu mwanya wo kubwiyumvirako wagabanije ishavu. Hanyuma aja kubahambarira adafise ishavu rirenze, adafise ishavu ribi. Acarahamagara rero abakuru n'abaganza, arababwira ati nta soni ibi bintu mwakoze kuri bene wanyu vy'ukuri, mukabanyaga, mukabaka inyungu kungurane. Erega baba bagiye kugurana utwo kurya, kugurana udufaranga basumisha ivyo kurya, bagaca babaka imirima yabo, amatongo yabo, abana babo barababanyaga. Arababwira ati nta soni ibi bintu mwakoze ibintu bibi cyane. Ngo akoranye ikoraniro rinini ya cyane, arabahambarira, arababuranya, aravuga ati ibi bintu sivyo, mwakoze nabi cyane. Usomye rero ubandanije ugasoma ha muri iki gice cya 5 ku murongo w'9 aravuga ngo ndongera ndavuga nti ivyo mukora si byiza. Mbega ibikwiye suko mugenda mwubaha Imana yacu, nimwitukishe mu bansi bacu b'abanyamahanga. Niyo mpanuro yabahaye yuko bakwiye kuba ivyo byose. Mu yandi majambo babikoreshejwe nuko bari barataye Imana, ni bari bacubaha Imana. Arababwira ati cyari kibereye, icyari ciza, mwari mukwiye kubaha Imana, muyigarukeko, muyubahe, mugirire neza bene wanyu. Umurongo w'10 acarabatangurira rero, acarabatangurira buryo ibyo tuvuga biba ari byo natwe dukora. Umurongo w'10 acarabatangurira, aravuga ngo najewe nyene, twe na bene wacu n'abantu banje harabamaze kutugurana amahera n'impeke, none ingo tubibahebere. Acayigira imigabo n'abantu biwe guhebera abari babaguranye. Acaratangura arabikora nawe, acarabahebera. Amaze kubahebera ku murongo wa 11 acabwira n'abandi, acabwira n'iryo koraniro abo bantu banyaza abantu ati kuva uyu munsi nimusubiza amatongo yabo, mubasubiza amatongo yabo, imirima yabo y'imizabibu n'imyelayo n'amazu yabo, mubasubize n'abakobwa babo n'abahungu babo mwagize inyagano. Kandi acaravuga ngo babahe n'indishi y'akababaro. Aravuga ngo mubasubize na cya gice cy'ijana cy'amahera, bace babaha n'indishi y'akababaro. Yarabatanguriye, hanyuma cyarategeka n'abene gihugu yuko bose abanyaza abantu babibasubiza. Uko ni kumwizigirwa yakoze, kandi baca baravyumvira, baca barabikora, baremera bati turabisubiza. Usomye ku murongo wa 12 baremeye nabo ngo baravuga bati turabisubiza, kandi ntacyo tuzobaka kw'inyungu, tuzobigenza nk'uko uvuze. Barumvira umurongozi, barumvira umukuru wabo, tuzobigenza nk'uko uvuze. Nawe ngo araheza ahamagaza abaherezi, arabarahiza imbere y'abene gihugu yuko bazobikora nk'uko basezeranye. Mbere ngo aca kunkumura umutamana. Mu yandi majambo nimutabikora ukunkunkumuye umutamana niko Imana namwe izoba kunkumura. Arabatera ubwoba, kandi ni kwari kubatera ubwoba ukundi, kwari kugira ngo baze bubahirize ivyo bahejeje gusezerana. Rero reka nje kuri aya majambo twasomye. Aya majambo twasomye rero
avuga Nehemiya ukuntu yabaye umwizigirwa wenyene. Aracaratangura aravuga yuko mu gihe ciwe kuva habereye icegera c'uyu mwami yuko atigeze arondera gutungwa n'ivyatunga ngo aba bantu aba bategetsi. Mu gihe cyabo ngo abantu baragenda bakegeranya ngo bakabazanira, we ntiyigeze arondera gutungwa n'ivyo begeranije bakabazanira, kuko yamenya ngo nivyo bazoba banyaza abanyagihugu, nivyo bazoba batsa bene gihugu. Yarabiretse, ariko naho atatunzwe n'ivyo, nihe cyabujije ko abandanya kugira umutima mwiza, ni cyabujije ko Imana imutungisha, ni cyabujije yuko abandanya gufasha abantu kubagaburira. Inka yarazifise, intama yarazifise, inkoko yarazifise, ivyo agaburira abantu yarabifise. Yarashobora kugaburira abantu ngo 150 bama batonda bagafungura. Bisigura ngo Nehemiya vy'ukuri yarabaye umuntu mwiza, yari umukozi w'umwizigirwa. Haleluya, haleluya. Nehemiya yari umwizigirwa. Aravuga ngo naho twigeze dutungwa n'ivyagenewe icegera c'umwami, ariko aravuga ngo badutanguriye imbere bobo bararuhije abantu, bagenda batoza ibyo kurya no mu vinyu hamwe n'ibindi. Ariko we waravuga ijambo rikomeye, aravuga ngo ariko jeho sinigeze ngenza gutyo kuko nubaha Imana. Iri jambo rirakomeye cyane. Bisigura ngo Nehemiya yashobojwe kudahaza abantu, yashobojwe kugirira neza bene gihugu nuko yubaha Imana. Bisigura ngo abarundi indongozi ngo zatoranijwe n'Imana, ngo Imana ibagira bizigirwa. Nimuzobishobora kugirira neza abantu, kuguma mu murongo mwiza. Uzogerageza uyu munsi ureke gukora bijya bya bindi nyene bibabaza bene gihugu, ejo usange wabikoze. Kubera iki? Mu nguvu zawe ntavyo uzoshobora. Nehemiya yashobojwe nuko yubaha Imana, yarubaha Imana, yarayitinya akayisenga. Nico gituma yashobojwe kudahahaza abantu. Nico gituma atatwaje abantu amanyama, kubera wewe yubaha Imana. Reka rero mvuga ibintu bingahe bitatu imbere yuko nsozera byaranze uyu mwizigirwa Nehemiya, nisunze akarorero k'umwami Yesu kuko niwe citegererezo cyacu, niwe mwizigirwa mwiza, niwe mwizigirwa atagira gasembwa, niwe mwizigirwa w'icitegererezo. Nagumye ndamuvuga ko yuko ari kigereranyo cya Nehemiya ari mwisi. Uko Nehemiya yakoze niko na Yesu yabayeho akora, kandi niwe citegererezo cyacu. Icyambere abizigirwa, nimba vy'ukuri muri abizigirwa batoranijwe n'Imana, kuko ubwizigirwa bwacu buzogaragarira mu vyo dukora, buzogaragarira mu vyo dukora nk'indongozi, buzogaragarira mu vyo dukora. Nehemiya rero nk'umwizigirwa yaranzwe no kubaha Imana. Nico cyambere. Ikigira kabiri, kubaha Imana kujana no gusenga. Yarasenga. Ikintu cyose usomye aha hantu muri iki gitabo cya Nehemiya havuga ngo maze ngo ndaheza nsenga uhoraho nyenijuru. Ikintu cyose yacasenga Imana. Aba bantu bamuzigirije ababansi, yacasenga Imana. Abansi nibahaguruka nurondere guhindukira kugwana nabo, banza usenga Imana. Iguha ama strategy y'ukuntu wobigenza kugira ngo ushobore kubagwanya. Yacasenga Imana, yarasenga cyane. Navuze ko na Yesu mu byo agenda mu isi yarasenga cyane. Yari Imana, we yari Imana, ariko nubwo yari Imana yarasenga. Yaraje imbere ya Data agasenga, akayibwira ivyuzuye mu mutima wiwe, akayiha raporo. Yarasenga, yari Imana. Twebwe urumva dukwiye kurushiriza gusenga. Ikigira gatatu gikwiye kuranga bizigirwa, ijambo ry'Imana.
Nehemiya yarasoma ijambo ry'Imana. Usomye muri ibi bice bikurikira haravuga yuko hariho umunsi bahariye gusoma ijambo ry'Imana. Mu nyuma bahejeje kubaka, imbere yuko bashikiriza Imana uruzitiro, barafashe umwanya wo gusoma ijambo ry'Imana. Uyu munyabwenge w'ibyanditswe Ezira ngo arahagarara afata igitabo arasomera abene gihugu. Ni nk'iyi myanya myiza mwama muduha banye n'icubahiro, tukaronka karyo ko kuba imbere y'Imana, tugasomerwa amajambo y'Imana. Amajambo araza akaducumita mu mitima, umuntu akagira karyo ko gufata ingingo yo guheba ingeso ziwe mbi, yo guheba ivyo yahora akora, kumbure bibabaza abene gihugu, kumbure bidahesha Imana icubahiro, agafata ingingo biciye kubw'ijambo ry'Imana yumvise. Indongozi nziza rero w'umwizigirwa akwiye gusoma ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana rikaba muri we rigwiriye. Na Yesu ubwiwe navuze yari Imana, ariko abansi bamuhagurukiye, Satani amuhagurukiye, yamuneshesheje ijambo, yamwishura ngo handitswe ngo. Satani yaza amubwira ngo handitswe ngo, Yesu nawe akamubwira ngo handitse ngo, amuneshesha ijambo. Abansi bacu tuzobaneshesha ijambo. Mbega hari ijambo ufise muri wewe, mu burongozi bwawe? Burya nagiye gusanga mu burongozi umuntu yarakwiye kugira n'ijambo gwiwe, ukagira ijambo ryawe nka verse yawe wagize gwawe ugenderamwo, hamwe akantu gakaciye wibuka rya jambo ryawe wakuye ku Mana, wasomye Imana ikariguha ukarigira gwawe, ugaca urivuga imbere y'Imana, iryo ukarigenderamwo. Abansi bahagurutse ukibutsa Imana rya jambo, ukatura rya jambo, abansi basubizwa hasi, hanyuma ukabunesha. Haleluya. Ikigira gatatu bazotumenyere ko cyanye gikwiye kuranga umurongozi w'umwizigirwa, kuko kw'Imana ntibihagije kw'Imana yatugize abizigirwa bakwiye kugirira neza bene gihugu. Ivyo ntibihagije, bizogaragarira mu vyo dukora. Ikigira kane rero ni ugukorera abandi. Abarongozi babizigirwa bakorera abandi, nkuko Nehemiya yabikoze. Yarakorana n'abene gihugu akabagumamwo, akabakorera, akabatera intege. Gukorera abandi bijana no kubatera intege, ugakorana nabo, urabona ko bacitse intege, hanyuma ukabatera intege. Utabaye muri bo ntushobora kumenya ko bacitse intege, utabaye muri bo ntushobora kumenya yuko bagize ubwoba. Uri muri bo niho uzomenya ko bafise ubwoba, uri muri ho niho uzomenya ikiri mu mitima yabo, hanyuma uce ubatera intege. Na Yesu yagumana n'abigishwa biwe, yagumanye n'abigishwa biwe 12, yagumana nabo, akaguma muri bo, akaryama hagati muri bo. Uretse hamwe mwijoro yaca yinyabura gusenga, ahandi yaguma muri bo, yirigwana nabo, akaguma hagati yabo. Mbere hagera igihe arabakorera, akaza arabakorera. Hagera igihe aboza ibirenge barakanguka, ntibavyumva ntibabitahura, ariko Yesu yarazi icari karakora, kuko yarababwiye ngo umushumba ntaruta shebuja. Uko namwe ndabagiriye namwe abariko muzogirira abandi. Ahandi arababwira ngo ugomba kuba mukuru nakorera abandi, nabuwo hanyuma y'abandi akorera abandi. Burya nituzoba abanyacubahiro, tuzoba bakuru nitwaba bizigirwa bakorera abandi, bagakorana nabo barongoye, bakababa hafi. Ni aho uzomenya ivyo bakeneye kandi ubatere n'intege. Rero ikigira gatanu ndanasozerera ko hari byinshi biranga abizigirwa, ariko nisunze ubu Nehemiya n'akarorero ka Yesu nabaye ndatora ibi gusa. Yarateguye abazomusubirira, kubera Nehemiya yakunda igihugu, ntiyifuza yuko inyuma yiwe igihugu cyongera gusambuka. Niyifuza ko inyuma yiwe abene gihugu basubira inyuma, bagasubira muri ya ntwaro yari yabahahaje. Nico gituma akiri kumwe n'ababene gihugu yagumye yarategura abandi, yabagumamwo, ategura abazomusubirira, ategura abazobandanya bakorera igihugu. Burya umurongozi mwiza w'umwizigirwa akunda igihugu, ariyumvira ngo sinzohoraho. Erega hari igihe twihenda tukibaza ngo tuzokwamaho. Dukwiye kurongora tumenya ngo aha hantu sinzohaguma. Ibyo bavyiza rero kugira ngo ivyo nubatse ntibisambuke.
kugira ngo ibyo nubatse kandi byateje imbere igihugu ntibisambuke, reka ntegure umusubirizi azomera nkanje, azogenda nkanje, azokora nkanje, azokunda igihugu nkanje. Utoranya bajye nyene bakunda igihugu. Yesu mu gutoranya intumwa 12 yarabazi mu mitima nubwo havuyemwo Yuda. Erega nawe ushobora gutoranya butegura ugasanga Yuda yabayemwo. Nuzi utangare na Yesu harabayemwo Yuda aramugura. Ariko uko biri kose dukore dutegura abasubirizi, dutegura abazobandanya kubaka. Erega udateguye ugusubirira ibyo wubatse uzoza mu nyuma zobisambura. Ashobora kuza adakunda igihugu bakamutora adakunda igihugu, canke nyene agashigwa adakunda igihugu. Ariko turongore dutegura abasubirizi abo rero ukuntu tubategura, ubagumiza hafi, uzura bashira hafi, bakaba hafi mu bikorwa byo hafi, bakabona ivyo ukunda, bakabona uko ukora, bakabona ukuntu uzinduka, bakabona ukuntu bigenza, hanyuma nabo bakazoza gukora nk'uko wakoze. Rero umurongozi muba atari umwizigirwa yibaza ngo azogumaho. Ndakurahiye ukaba uzogumaho. N'abene gihugu bashobora kugukunda mugabo urupfu rugaca ruza rukagukuraho. Nuzogumaho. Oya, uzotegura umuntu azohasu, ukaba wumva by'ukuri uri kurakora ibyiza, ukaba wumva uri ukunda igihugu, wifuze yuko hoza umuntu nawe akunda igihugu nk'uko ugikunda. Hanyuma umutegure azoze agukorera mu ngata. Haleluya. Reka ngeze aha kuvuga menshi siko kuyamara, ariko ubwizigirwa bwacu ndongozi buzomenyekanira muko tuvyifatamwo, buzomenyekana muko tubikora ibikorwa, uko dukorera bene gihugu. Kandi dukunda igihugu. Burya kugira twubake igihugu biradusaba kugikunda. Tubanza dukunda igihugu. Abakunda igihugu baragisengera, abakunda igihugu bagerageza gukora umwe wese ahaherereye ivyubaka igihugu. Burya bene gihugu nuhave wibaza ngo abubaka igihugu nizi ndongozi gusa. Igihugu tucyubaka kuva hasi. Hari icyo ushobora gukora bikagaragaza ko ukunda igihugu. Jewe namantanga karorero gatoya gusa, gatoya. Nta muntu akunda igihugu ashobora kunywa amazi kajya gacupa banywa amazi agaca gaterera habonye mu gihugu akunda. Mu bisanzwe igihugu gikunda ntukeneye ko gicafura. Umuntu akunda igihugu ntashobora guterera agacupa habonye, arondera ahantu bashira imicafu akaba ari hagashira. Umwizigirwa akunda igihugu ntapfa ibicafu ashize hariho hose. Utwo n'utuntu duto abantu bashobora kukubonera ko kukunda igihugu. Rero tube abizigirwa nkuko Nehemiya yabaye umwizigirwa akubaka igihugu ciwe. Nahatabuza abagwanizi, nawe ntuzobura abagwanizi. Ariko niwubaka igihugu usenga, niwubaka igihugu wubasha Imana, izoba ku ruhande rwawe. Kuko Imana yaradusezeraniye ko atahizoduhemukira kandi itazoduta. Haleluya. Imana yaradusezeraniye kubana natwe ikadutabara. Rero niwa wumva ivyo uri kurakora, ubikora kuko kunze igihugu, ubikora kuko ushaka guteza imbere igihugu. Ureme ibikugwanya ntibizobura, ariko Imana izoba mu ruhande rwawe ikugwanire. Imana izoba mu ruhande rwawe igushigikire. Imana izoba mu ruhande rwawe iguhe babansi ibagwanirize kure. Haleluya. Nuko Imana yo mwijuru ibahezagire. Tuba bizigirwa, tuba indongozi. Muri Bibiliya turasoma abantu benshi babaye indongozi babizigirwa. Turasoma abantu babaye indongozi zabizigirwa. Si Nehemiya gusa, Mose yabaye umwizigirwa. Si Mose gusa, burya Yosefu yabaye umurongozi w'umwizigirwa. Daniyeli yabaye umurongozi w'umwizigirwa. Daniyeli we yaranyishe ku buryo baramugwanije, baramugwanya barondera ibyo bamurega kugira umwami amutakariza icyizere, ngo barabura ikintu na kimwe gitiriganye kuri Daniyeli. Barabura ikintu kibi Daniyeli akora, barakibura pe. Icoma tukaba indongozi, baturondera ko ivyo baturega bakabibura. Kandi byashobokeye Daniyeli, natwe vyo dushobokera. Ivyo Daniyeli na Yosefu na ba Mose n'aba ba Nehemiya bashoboye, natwe turabantu nkabo, natwe twobishobora. Bashobojwe nuko bubaha Imana,
wubasha Imana birashoboka, uyisenga ukaba mu ijambo ryayo, ndakubwije ukuri birashoboka. Nuko rero reka dusenga Imana kugira Imana idushoboze kuba indongozi z'abizigirwa, hanyuma tugirire neza bene gihugu twashizwe imbere, dukorere neza bene gihugu twashizwe imbere. Data, mu izina rya Yesu Kristo, uri Imana nziza kandi ugira neza, uri Imana ishobora byose. Turakwihaye duhereye ku ndongozi, twishize mu biganza byawe, ntacyo twoshobora na kimwe utadushoboje. Mana yacu nziza, igikwiriye cyari gikwiriye kandi cyo utugomba ko nuko dukora neza mu bwizigirwa watwizigiye ko, kugira umwe wese muri twebwe atoranywe nuko wamwizigiye. Hanyuma ubwo bwizigirwa turakwiye kubugaragaza mu kubaha Imana yashigikiye ko tuba mu bibanza turimwo, mu gusenga, kuba mu ijambo, hanyuma tugakorera abandi, ntitwikakishe ngo twigira abasumba abandi, ariko tubabemwo tubakorere. Mana udushoboze, utugirire neza. Abagwanizi ntibabura iyo dukora ibikorwa mu bwizigirwa, ariko ndazi kuzobandanya uneshereza indongozi yose iri hano, uzobukoze cyane. Icyo dukeneye ko gusa nuko tuba bizigirwa. Urakoze, turagushimiye, turiteze yuko indongozi zo muri kino gihugu cyacu tugiye kuza turahinduka, nitunyaga bene gihugu nkuko aba batunzi bo muri kiriya gihe babikoze, bakabandanya kunyaga bene gihugu kandi aribo bafise byinshi. Ibi biturinde mu gihugu cyacu cy'u Burundi, ubiturinde ntihagire abatunzi babandanya kunyaga abakene. Imyidodombo izotuma imivumo iba ku gihugu. Uzoca uhagurutsa Banehemiya ubahagurutse bagwanira bene gihugu kugira basubizwe ibyo banyazwe, hanyuma abene gihugu bose n'indongozi zibandanye kuba mu rukundo n'ubumwe. Uzobukoze cyane, igihugu naco kizobandanya gutera imbere. Urakoze, turagushimiye. Icyubahiro kibi cyawe mu izina rya Yesu, amen.